atarabaho abantu barandikirana amakete, umuntu akandika ikete ikagenda rikamara igihe runaka, igihe ryashika n'igihe ryazimira, kandi ni ubutumwa bukomeye. Haleluya. Ariko uyu munsi ukeneye kwandikira umuntu imisegonda ikete bimushikiye. Haleluya. Rero Paulo nawe asubira kwandikira urwete Timoteyo rugira kabiri. Amen, amen. Ariko aramwibutsa, usomye ngaha ku nganzo y'amajambo aravuga ngo Paulo ahanura Timoteyo ngo azibukire ibihari. Aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo, nk'iyo minsi igiye kuza hari ibihari bizokwaduka, hari ibintu runaka bizoza bigomba kuza kukunyiganyiza bigukura mu nzira urimo wafashe, ibyo bintu uzubizibukire. Haleluya. Uzubizibukire, uzubibe kure, bitazokunyiganyiza. Ku murongo wa 15 wavuze ngo wame wiha, ngo wame ugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama. Wame wiha Imana nk'umuntu amaze kurama, nk'umuntu amaze gukomera. Haleluya. Kintu kimaze kurama uba wamaze kucizera. Abantu kera babumba inkono ariko n'ubu bacyazibumba atari cyane nka kera. Iyo ahejeje kuyibumba ahejeje no kuyiturira akayihonda n'urutoki kugira ngo yumve ko iyo nkono yarana. Iyo itaramye yarapasuka ikameneka. Haleluya. Yena mbona y'abantu bagiye kugura inkono akabanza akayigira gutya kumviriza yuko iyo nkono yarana. Iyo itaramye yarabise nk'imiganga y'ikirere. Rero abwira Timoteyo ngo wihe Imana nk'umukozi amaze kurama. Ndakwifurije kurama ku mugoroba, nubwo hoza ibiruhusi bimeze gute, igihe bigukura kugira ngo bigukure ku Mana. Kuko iyo umuntu ariko arakorera Imana haza ibintu byinshi bimunyiganiza kugira ngo bimukure mu nzira y'Imana. Ariko reka nakubwire, Imana iguhe kurama, nubwo hoza ibintu bimeze gute, ushikame ukomere. Haleluya. Wiha Imana nk'umukozi. Haleluya. Nk'umaze kurama, umukozi atarinda guteterwa, aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri. Ariko ibihumanya by'amajambo y'ubusa ubizibukire. Iyo umuntu ariko arajya mu ijuru, hari ibintu bimwe bisaba ko azibukira. Hari amajambo runaka bisaba ko azibukira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ejo nako numvise umukozi w'Imana umwe ariko arigisha, aravuga ngo ntukibeshe, umutima ntukakubeshe ngo ntufise abansi. Ngo ariko murashaka kwibaza ngo nta bansi ngira, jewe ndi umunyamahoro ku bantu bose. Oya, nta muntu ari umunyamahoro ku bantu bose, ntibiba. Haleluya. Na Yesu abantu bose ntibamukunze, kandi reka akora imirimo myiza igororotse itunganye, ariko abantu bose ibyiza yakora ayaho byababaza kandi byari bikwiriye kubanezereza. Haleluya. Naratangaye. Ushobora gukora ikintu cyiza waza ngo ukoresha kunezereza umuntu, ariko nicyo cyiza ntakibone. Umuntu ukamugirira neza ariko iyo neza ntayibone. Kuna umuntu ari mwisi. Haleluya. Wakora icyiza kuri we kikaba kibi, Imana yakuvuga ko ibyiza bikamubabaza. Atangaye. Hari abantu babazwa n'ibyo bitugati, ariko Imana ikihanurira abantu. Imana yaguhanurira ibyiza kugira abantu bibabaza. Yituma Yosefu amaze kurota inzozi akazirotorera bene se ntibanezerewe kandi baravuka, hari umwe bari basangiye amaraso, ntibyabanezerewe birababaza ngo baca bagira imigabo yo kumugirira nabi. Haleluya. Isi rero nasanze haragoye, hari bimwe bisaba ko umuntu azibukira. Amen, amen.
bisaba ko uzibukira uhunga kayibakure. Niwambara neza bizobabaza abantu, niwambara nabi bizobabaza abantu, niwajya ugahaga bizobabaza abantu, niwasonza navyo nyine bizotuma abantu bazovuga amajambo atandukanye mu buzima bwawe. Amen. Kikenewe ni kimwe gusa, no kunezereza Imana. Ukumva ukenewe n'ikintu gitwara ku mutima w'Imana. Nugomba kunezereza abantu ntabwo uzoshobora. Amen. Abantu uvyibushe barakuvuga, wonze barakuvuga, uba mu nzu nziza barakuvuga, uba mu nzu mbi barakuvuga, visi imodoka barakuvuga, ugenda n'amaguru barakuvuga. Isi yarononekaye. Biravuga ngo abahungu babiri bavukana basangiye se na nyina baje gutanga ibimazi. Bagiye gutanga ibimazi, kimazi kimwe kiremerwa ikindi n'icyemerwa. Ngo bituma Kayini agira inzigo mwene wabo. Imana irabibona ko Kayini yababaye yijiriwe. Imana iramubaza ngo Kayini ko wigiriwe n'iki, ko mbona wigiriwe mu maso n'igitumye wiciriwe? Niwakora neza uzokwemera, ariko nutakora neza icyaha kirunze ku rugi umutima wawe kandi niwe cyicuza. Urabona Kayini kugira ishyari mwene wawe, ibintu byose byari ku isi byari ibintu byawe, ariko amugirira urwango. Haleluya. Ariko ushobora kwibaza tunekiwe gituma bandoga cyane, gituma bakiga cyane, ni kubera iki bikinjiye mu isi, kuko Satani yirutse mu isi. Ko biyivuganye mu byesho Yohana, wisi ibonye ibara kuko wamugwaniza imanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Isi ntabwo ari ubutaka, ntabwo ari ayo mazu, isi ni wewe. Haleluya. Wewe isi ni wewe. Rero nezereza Imana, himbara Imana. Ibindi byose mwisi uragerageza kubikora, uragerageza kunezereza abantu, uragerageza gukora abantu neza, ariko abugiriye neza abakaribo bakugirira nabi. Haleluya. Wewe usushishikara ukora ibyiza, ntacyo nibakwishura ibibi ntibikubabaze, kuko na Yesu yadukoreye ibyiza bikomeye, ariko abantu ntibabibona. Haleluya. Abantu ntibabibona. Mvuze byinshi ariko yari intangamara se iryo jambo nshaka tuvuga nako. Ijambo nshaka tuvuga nako ni iri jambo rivuga bitanguriro ryo kubakako, urufatiro rwo kubakako. Bwana sifiwe sana. Urufatiro rwo kubakako. Iyo tuvuze urufatiro cyane tuvuze itanguriro y'ikintu, inzu kugira ngo ikomere bivana n'urufatiro cyangwa n'intango yayo. Haleluya. Kugira ngo inzu ikomere ubibonera ahantu yubatse, ahantu iteretse. Tuvuga ngo inzira irakomeye, n'undi wihute kuvuga ngo ujyanze ngo irakomeye, ujyanze irakomeye. Banza ugende neza wazi umufundi yayubatse, ubaze fondasiyo yahangiye. Sibyo bamwana. Ntukihute kuvuga ngo ujyanze ngo irakomeye cyane, ariko banza wegere umufundi wayo yayubatse, ngo atibege iyi nzu ubu kumanuka kwayo hasi kugera he. Niyakubwira uburebure bwo kujya hasi, uzocumye ubukomezi bw'iyo nzu. Haleluya. Uzocumye ubukomezi bwayo. Hari ibintu twibaza ngo birakomeye cyane, kuko tubiyarishije amaso agaragara tutinjiye mu isi yacu. Ukibaza muri ibintu by'ibinyembaraga, ni birebire byarazamutse cyane, ariko imizi yabyo igarukira hafi. Haleluya. Itanguriro ryo kubakako rirakomeye. Ndagomba kuyu mugoroba Imana ibishireho itanguriro rikomeye ry'ubuzima bwawe. Ikintu kizotuma urabiriza muri urugendo ukarugumamo, ukarurambiramo, ukarumaramo igihe kugeza umwami Yesu agarutse, bizovana n'itanguriro ry'ubuzima bwawe.
igihe wakiza usubiza amaso inyuma uraba, igihe wakira agakiza usubiza amaso inyuma uraba, mwatanguranye n'igihugu ry'abantu benshi cyane, igiti cy'abantu benshi. Mwese muragenda. Bibiliya iravuga ngo iyo abantu bariko bariruka bahiganwa, bose ntibahabwa impera. Shit, urushanijwe nk'uko byagezwe. Haleluya. Ntibahabwa impera bose, ariko uhabwa impera n'uhiganwe nk'uko byagezwe. N'umuntu yatangira neza agasozera neza. Haleluya. Muri taravuze ngo Imana nizoraba itangura ryawe, izoraba isozera ryawe, ibikorwa wakoze utabisozereye, uzoba wakoze ibipfuza. Niko warakoze kandi warakoze, wasengeye benshi, wafashije benshi, urabera amaso ubugingo bwawe, uzobe wakoze ibipfuza. Bamwe birata ibikorwa bakoze kera, kandi batarashika ku mpera. Ibikorwa wakoze utabisozereye, uzoba wakoze ibipfuza. Niko warakoze kandi warakoze, wasengeye benshi, wafashije benshi, urabera amaso ubugingo bwawe nshuti, uzobe wakoze ibipfuza. Haleluya. Imana idufashe, Imana idukomeze, Imana itwubake ku rufatiro rukomeye. Kuri wa munsi tujya tureba imbere y'Imana dufise raporo nziza y'ibintu myiza twakoze, turangije urugendo rwacu neza amahoro azanane. Haleluya. Umuntu wese azaheruka imbere y'Imana. Ntuzovuga ngo namuririmbye akomeye, narimenyekanye, narinzwi. Oya, ikintu kizotuma useruka imbere y'Imana nuko uzotangura neza ukarangiza neza. Nakwipfurije uyu mugoroba nanjye nisabira Imana iduhe intama zacu zibandanye kugeza ku mpera y'umuhamagaro wacu. Watunangisha ibikorwa byinshi wakoze, ibyo utabaye tabereye amaso ubugingo bwawe, ushobora guhomba ku munota wa nyuma. Haleluya. Haleluya. Iyi ntumbero ya mbere nyamukuru y'agakiza kacu niyo kugira ngo tuze tubane n'Imana. Sema haleluya. Niyo kugira ngo tuze tubane n'Imana, tuze turangize neza urugendo rwacu. Imfatiro rero zacu zikwiriye gukomera. Umuntu akagira urufatiro ruri muri Kristo, ruri mu Mana. Urufatiro rwawe ntirukare ku bantu, ariko urufatiro rwawe rube ku Mana Data wa twese. Haleluya. Niba abantu bakiye ku bantu, niba abantu bakiye ku muntu runaka, niyo ava mu gakiza nawe uzoca uva mu gakiza, ariko ntabwo urufatiro rwubatse ku Mana, naho abandi bose babivamo, wowe uzobikomeza, wowe uzobibandanya. Sema haleluya. Urufatiro rwawe nirwubake muri Yesu, nirufatire muri Yesu. Urufatiro rw'Imana. Haleluya. Haleluya. Dufise urugendo twatanguye, tuzi umunsi twawutangiriye, ariko ntabwo tuzi umunsi tuzorangiza. Haleluya. Ntabwo tuzi umunsi tuzorangiriza, ntabwo tuzi isaha tuzorangiriza. Niyo mpamvu rushobora kuba rurerure cyangwa rukaba rugufi. Niyo mpamvu dukwiye gusaba ngo Mana dufashe urufatiro rwacu rukomere. Haleluya. Urufatiro rwacu rukomere, nahoze ibihusi, nahoze amagaragazo akomeye, nahoze intambara zikomeye. Haleluya. Duhagarare neza. Ibiduhungabanya biriho, ibidusubiza inyuma
ahandi ku bantu nyiganyiga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Wa musore wa mama we, Imana igushimye ku rutare rukomeye rutanyiganyiga. Yesu yigeze gucira umugani ababwira ngo abantu babiri barubatse inzu, bose bariko barazubaka, byari biryoshe bimeze neza, zirazamuka ziraduga zisa neza, bazisiga amarangi zisa neza, ariko ikintu cyagiye kugaragaza inzu ahantu zubatse ni igihe hakiri urusi. Irusi rije birasengeranya, inzu yari yubatse ku musenyi ikirahongagurika, ariko inzu yari yubatse ku rutare irahagarara. Haleluya. Ndasabye ngo urumugoroba Imana Data iduha imbaraga zo guhagarara ku rutare. Sema haleluya. Guhagarara ku rutare ariko Yesu. Ibyo uwe guhagarara ku rutare nawe hazoza intambara zimeze gute. Haleluya. Nubwo hazoza intambara zisa gute, hazoba ku Mana. Ntabwo uzone kuri Imana. Kubera iki? Uhagaze kuri fondasiyo ikomeye cyane. Ikomere abantu benshi bafise muri urugendo bagiye bubaka ku bantu. Abantu bagize ibikomere, umuntu akagira icyizere umuntu akamwubaka ku buzima bwiwe bwose, akamwirunguriramo, akamwihebera, ariko igitondo kimwe cyangwa umugoroba umwe akaguhinduka, akakubwira nabi nko ku Bayuda ka Yesu. Ukibaza ibi n'ibyo cyangwa nuko ndarota. Abantu benshi ibintu bigakiyahura. Kubera iki? Ibyiringiro byabo babishyize ku bantu, ariko uburinzi yavuze ngo harapfumwe uwiringiye Umwana w'umuntu, ariko n'ijambo ry'Imana rivuga ariko harahirwa uwizigiye Imana. Sema haleluya. Ibyo bituma abantu benshi bagiye bagira umuntu ukamugirira neza, ukamusunika, ukamuteza intambwe, ukamwigisha, ukamukomeza, ariko igitondo kimwe akanakugirira nabi. Ukibaza ndi n'ibyo uyu niwe ankoreye cyangwa ndi mu ndoto. Haleluya. Nibyo cyane sicyo kibazo cyurimo umuntu w'abanyihebeye, ukamuhebera ubuzima bwawe, ariko gacha mu gitondo ukamusanga muri groupe y'abakurwanya. Imana dushimye ku rutare mu izina rya Yesu. Naho ibyo byobaho tutatumenye ko ari abantu, n'abantu baduhinduka tutatumenye ko ari abantu. Semeni haleluya. Hari abantu bari ngaho mwaye mu kibaga abantu runaka, nimuhumure n'abantu Imana ntiyabavuga ko yitaye kumwe namwe. Abantu bashobora guhinduka, ariko Imana yo yabihinduka. Haleluya. Iruko yamye intebe yayo ingana nayo. Semeni haleluya. Iri ku ntebe y'icyubahiro uko yamye rikiri. Intebe y'Imana iruta izindi ntebe zose. Bwana asifiwe sana. Ikibazo cy'abantu bava ku Mana ukareka Imana ngo izakizina bivuye mu kubera ko ntakarangiriye nakarankomerekeje nakasinarize ko nuko nyene ameze. Yesu atumye abigishwa biwe bari 70 babagabura mu mice, abatuma ari babiri, arabwira ngo nimugende, ariko uko mugenda kose mwirinde abantu. Haleluya. Mugende mukamuja mwirinde abantu. Uwo mukarakugirira nabi si shetani yaje agaragara yaciye mu muntu runaka. Si shetani yaje agaragara mu buryo bugaragara ko yinjiye mu muntu akugirira nabi. Baba Satani yaguhaye byasumwa, yaguhaye bwawuzi, yaciye mu muntu akoresha umuntu runaka. Kandi wakugiriye nabi abebaza mu muntu wakure cyane, wasanga ari inshuti yawe, wasanga ari umugenzi wawe, nubwo wamumenya ntibigukure ku Mana. Wowe bandanya gusa, wowe shishikara gusa. Imana Data izokwihora. Imana yo naho icecetse, naho umenya nta kiri kiravuga, hari umunsi izokwihora. Ntabwo bibaza Imana izoguma mu gacerere. Imana izokwihora mu gaciro.
munsi nzokuvugira, uyu munsi nzokurwanya. Abantu bakurwanya igihe kinini ariko Imana izova mu gacerere ikore nk'Imana. Ubaka kuri urwo rutare, ubaka kuri Yesu. Mureke twubake ku Mana bene data. Haleluya, haleluya. Kubaka itanguye kubaka ko nyine. Bibiliya ivuga ngo Yosefu yari afise bene wabo. Igitondo kimwe bagenda kugisha, bajya kuragira kure. Bagiye kuragira, se wiwe aramubwira ngo mwana wanje fata ibyo kurya ushire bene wanyu, uraba uko bameze. Aza nezerewe, aza yishima ngo atendagiye guhura na bene wacu maze igihe kinini tutarabonana. Bibiliya ivuga ngo bamubona akiri kure, baravuga ngo akeke karosi karanje. Reka tubwire, aza bagwa mu nda. Ndagomba ngo Imana idufashe, iduha amaso yo kutwega, yo kumenya indyarya zitubesha. Haleluya. Hari abantu bameze nk'imbeba, imbere yo kurya akabanza akaguhuha, akabanza akakwagaza, akabanza ukaryoherwa, akagomba kurya. Imana ikumera amaso kuri uyu mugoroba, umenye abo mugenda nabo abo ari bo, umenye abo mukora nabo abo ari bo. Ababonye aranezeye bagenda kwa bamwe, umenya ko kwimunda amahwa, umenya ko kwimunda ibikoko. Imana turinde izo ntego z'abo bantu. Imana turinde, Imana tukwepesha mu nzira ziri n'abo bantu mu izina rya Yesu. Urufatiro rw'Imana rurakomeye, ruvuga ngo Uhoraho arasabiriwe. Reka nakubwire, Imana irakuzi kuri uyu mugoroba, izawugendera, izi njyana zikujyana zizi, hari igitondo kimwe zose kugaragariza. Haleluya. Imana iraza abacu, Imana iraza abacu. Abagirira neza, abashiriye ibyo kurya, abashiriye amazi. Baravuga ngo urya karosi araje, reka tumwice, tuze turabe ko inzozi ziwe zizoba. Hari abantu bagomba kwica indoto zabo, hari abantu bagomba kwica iyerekwa ryawe, hari abantu bagomba kwica umugambi wawe. Ariko reka ndakubwire, Imana iraza guhagurutsa umugabo umwe. Haleluya. Biravuga ngo harimo umwe Simiyoni Reyubeni, aravuga ngo yari tumwice, ahubwo reka basi tumutere hariya muri kiriya cyobo, kwari kugira ngo aze guhendera bari kure batari hafi amukuremo. Imana igushireho umuntu runaka hagati y'abanzi bawe, irobanuremo umuntu umwe, ariko umuntu umwe bapanje imigambi mibi, azoza kuyikumenyesha mu izina rya Yesu, azoza kuyikumenyesha. Uyu mugoroba Imana ibufatiro, bapanze inama zose zo kukujya kukugirira nabi. Imana muri nzikuze nk'umuntu umwe muraha atakubwira ngo uyu munsi abantu ntuharare, iyo nzira ntuze kwicamo uno munsi, abantu siho ntuhabe, abantu ntuhabandanyirize, hari umutego runaka. Sema haleluya. Cyangwa ryo kubaka ko birakomeye. Nubwo intambara zihari, Imana iraza abantu. Nubwo abarozi batoga icyo n'umurambo, Imana iraza abantu bayo. Reka ndababwira impamvu tugihagaze, nuko aho twadomoje ikimenyetso ruhanga n'Imana, tuba twarayongobejwe, tuba twaranyuzwe mu nguri, ariko kubera umugambi mwiza w'Imana, turacahagaze baturaba, kuva mu kwezi kwa mbere baturoba badutega imitego itandukanye, ariko Imana igenda idusimbisha, igenda idusimbisha. N'ubu ibyo idusimbisha kugeza umwaka tuwurangije, n'ubundi tuwutangire tuwurangize baturaba, kuko itanguriro ry'Imana ritandukanye n'intango z'abantu. Yaba wiyumvise ubyizeye uteye haleluya. Iri jambo ryamfashije cyane, numva ndaremye, numva ndatekana. Nubwo abanzi bahari, Imana nayo irahari, Imana nayo irahari. Haleluya. Rero ndababwira ngo ikintu gikomeretsa umuntu cyane ni ugasanga umuntu muri groupe y'abantu bakuvuga nabi, umuntu wagiriye neza,
umuntu wambitse, umuntu wagabuye ashonje, umuntu wigishije, umuntu wasengeye, umuntu wakuyemo abazimu ukamurambika ibiganza akabohoka, ariko bwaca mu gitondo akora kuvuga nabi. Kirajyana cyane, kirababaje, kirazimura n'ibyo cyahise. Haleluya, haleluya. Bikomeye. Bibiliya iravuga ngo mugire muri mwebwe wa mutima ari muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Reka ndababwire, iyo umuntu amanutse cyane, iyo inzu imanutse cyane rwose ikamanutse cyane, niyo igiye kuduga cyane. Sinzi ko mubivuze neza. Iyo tuyibye fondasiyo imanuka cyane ukajya muri kave kure cyane, nicyo niyo igiye kuduga cyane. Ntabwo mwabyumvise ku mbene muriko muramanuka, abariko baramanuka isi bamanura, mwite nuko kumanuka cyane niko mugiye kuduga cyane. Bibiliya ngo mugire muri mwebwe wa mutima ari muri Kristo Yesu, we naho yari Imana niyiyumviye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumvirako, ariko yicisha bugufi aramanuka. Hari abantu muri iki kigoroba bari hano ariko isi yarabamanuye, nimutiye nimugire ubwoba, kuduga kwanyu kuraje. Haleluya, kuduga kwanyu kuraje, kuko mwabanjije kumanuka cyane, mwabanjije kuhimba icyobo kirekire cyane, bibagije ngo nicyo kubamanura cyane ikuzimu, ariko nicyo kubakomeza, nicyo kubashyigikira, nicyo kubaka fondasiyo z'ubuzima bwanyu. Nimuhumure kuduga kwanyu kuraje. Ab'Ifilipi 5:5 ngo nicyo cyatumye Imana irushyira hejuru cyane, ikamuha izina rirengeye ayandi mazina yose. Abantu bamanutse ukuduga kwabo kuzobaha izina rirengeye ayandi mazina yose. Hari igihe mu gisagara runaka ukasanga biri etaje ndende aho yose ukayibona, ariko hari igihe mu kuyubaka byafashe igihe kinini kugira ngo igaragare, kugira ngo iboneke bayifatiye igihe kirekire. Sinzi ko murabona bariko barubaka siyeje ya Bangkok hariya ibebe hamwe na Bangkok hariya nyine hamaze umwanya, hamaze igihe kirekire tubona amabati afunze hajya kuri Bangkok munsi ya ibebe hajya impande y'ubushikiranganji bw'indero. Nta hantu ubona bariko barubaka bashyize amabati, bimaze igihe kinini uriko uraraba nega nta kintu gihari, ariko hariya ina bafashe umwanya muremure wo kwimba, kubera ko inzu izoja hejuru cyane. Bafashe umwanya muremure wo kwimba kave bahera hasi. Abantu ubuzima bwabo bumaze igihe nenda burugaranywe, ariko hagati munsi yabwo buriko burubakwa mu buryo butangaje. Ayo mabati nakurwaho uzotangara, ikigo kuza gicakurwaho abantu bazotangara, bazibazonzira waciye mwiyariho, bazibaza abantu bigishijwe hariho. Semeni haleluya. Biriya mbere kugira ngo igaragara byafashe umwanya munini, babanza kubaka hajya hasi. Haleluya, kuja hasi. Wanasifiwa. Hari abafite metero ndende zibamanura hasi, zibamanura hasi, ariko nimuhumure, imetero zibaduza hejuru zigiye kuba nyinshi gusumba imetero zamanutse. Wanasifiwe sana. Amateka runaka bakuriyemo, amateka runaka wabayemo yakumanuye hasi, ariko wari mw'ishure ntukomeretswe n'abantu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari abantu baka ku bintu runaka bakibaza muri byo gusima, ariko atari ubuzima. Umuntu akubaka ku mafaranga, akumva ati ko mfise amafaranga, aya mafaranga azomvugira, aya mafaranga azoserukako, aya mafaranga azomurerera kubwire. Amafaranga jambo nyine kuvuga ngo arafise amababa, arimuka araguruka. Amafaranga afise amababa,
ushobora kuba uyafise uno munsi warayagize urufatiro rw'ubuzima bwawe, niyambara amababa akagurukira ku bandi akagenda, ubuzima bwawe buzokononekara. Ariko niba warubatse ku Mana, n'amafaranga yogenda uzoshikara kuguma ukomeye uhagaze. Haleluya! ntabwo duhagaze kubera amafaranga, tuyafise turahagarara, tutayafise tugahagarara. Bwana asifiwe. Tuyafise turagubwa neza, tutayafise tukagubwa neza. Haleluya. Namwe ndasoma amakuru y'umugabo yitwa Saddam Hussein. Bamufatiye mu kinogo cy'imetero 8, afise imiliyoni 8 z'amadolari, ariko ayafise impande ayaramyakamura, ntakimwe yamumariye, ntakimwe yamufashije. Amafaranga ari ugera ukayaraba nakakura, kuko wayagize urufatiro rw'ubuzima. Nta rufatiro agira, urufatiro rwo kubaka kuri Kristo Yesu. Sema haleluya. Niwakizwa kubera ufite amafaranga, agira ivyo bivamo. Amen, amen. Ntukizwe, ntuhagarare mugageza kubera amahera. Amahera nyine arahera. Sina amafaranga, n'amahera arahera. Ariko Yesu, haleluya, niyo umanutse ikuzimu muramanukana. Umugabo umwe ngo yari umuntu asenga Imana, yuzuye mpemuye, akijijwe cyane. Abarozi baza kumuroga, bagera ku rugo rwiwe bagasanga n'umuriro, bagaragaza kumubwira nabi, wapi aragwara. Baravuga bati natwe ko tunaniye ukiri muzima, tuzotuma tukuzura. Wapfuye tuzokuzura, dutume tukudinya. Abarozi bagize nama, ageze kwa apfuye, agiye guhanga. N'isi y'umwuka yawe y'abarozi bakurikira agiye guhanga, bahagarara kure. Haleluya. Bagize gutya ajya ku ruhafu, ajya ku kaburi, mu kinogo bagiye kumumanukiriza. Babona abamarayika bavuye mu ijuru baka umuriro. Semeni haleluya. Nibo bamanutse barurutse. No mwita ryawe abamarayika b'Imana bazoguherekeza, no mu gupfa kwawe bazoguherekeza. Babona nibo bateruye isanduku, abamarayika baka umuriro. Nibo bateruye isanduku, bayimanuye hasi. Babona nibo bashizeko isima, barafutse. Abamarayika bubaha Imana, bene data bubaha Imana. Nimugire ubwoba n'urupfu rwanyu, nawe uzokwegera ikiziga cyane. Biravuga ngo Mose amaze gupfa, Satani aravuga ngo reka ngende nje kurwanya ikiziga cy'uburasi. Marayika w'Imana abwira Satani, aramubwira ngo Satani, uhoraho aguhane, uri n'igishirira cyo gukora mu muriro. Haleluya. Nawe apfuye, uri n'igishirira cyo gukora mu muriro. Nagamubwira umugoroba Imana irahindura ibishirira byaka. Abasimu n'abakozi b'abakonikoni baregeye basanga mu bishirira. Araba kubona umuntu asanzwe, ariko ntabwo usanzwe. Wubatse ku itanguriro rikomeye ry'ubuzima. Baravuga ngo none ibyawe bafata bati ntacyo, reka turindire baheze guhana. Bahejeje abantu bose bagiye, marayika umwe afise inkota yaka umuriro acahagarara ku mutwe n'inkota, ubundi ahagarara hepfo ku maguru, baguma bacunze. Semeni haleluya. Umubyimba w'umwana w'Imana nawe yoba apfuye barawurinda, barawusigama, barawukingira. Imana izokurinda kugukivuka kugeza no mu mva yawe ikuzimu izokuzitira. Haleluya, haleluya. Turarinzwe n'ukuboko kw'ishora byose. Imana iraturinze. Yesu ashimwe cyane.
umuntu ashobora kwishimira imiryango, kuvuka mu muryango uzwi, muri gisagara urazwi, ariko hari akabido k'umukozi w'Imana kamaze iminsi karengana ku WhatsApp. Umukozi w'Imana witwa Eugene yakashimye navuga ati yavutse iwabo asanga ibintu bimeze neza, ajya ku ishuri n'imodoka bakamutahana mu modoka, ibintu bimeze neza. We yakwigije imyaka 10 bamwoza bakimwoza bakotse, ariko igitondo kimwe yisanga asigaye wenyine, nta muntu n'umwe asigaye. Haleluya. Yisanga mw'ibarabara, yisanga yabaye mayibobo, yisanga asigaye arira ku cavu kandi yari afite umuryango ukomeye. Haleluya, haleluya. Imiryango ishobora kutuvako, inshuti zishobora kutuvako. Haleluya, haleluya. Abagenzi gausa tugera ku inshuti, ikibazo cyane uzokibwira wese azogikemura, uwari wese azogikemura. Oya, ni Yesu kudukemurira ibibazo s'abana b'abantu. Haleluya. Mureke tubwire inshuti Yesu mu buzima bwacu, tubwire Yesu inshuti. Bibiliya tubwira umugabo witwa Yobu. Amen, amen. Yobu ngo yari umugabo w'umugororotsi, yubaha Imana, mbere ngo akayubahana n'abo mu rugo rwiwe. Ngo abana biwe bagize umunsi mukuru yabatangira ibimazi iyo umunsi mukuru uheze, kuko yaravuga ngo abana banje bashobora kuba bahuvye bakava ku Mana, reka ndabatangira ibimazi. Yari umugororotsi n'abo mu rugo rwiwe bose. Ariko igitondo kimwe Satani aramusaba. Haleluya. Yisanga nta kintu na kimwe asigaranye. Umuntu wa mbere yatanguye kumuhinduka umugore wiwe wa mbere, bose bagiye. Tangura kumugaraguza gati umugore babyaranye abana 10, abana 10. Ariko aramubwira ngo mbonye ahantu ugeze ikintu gikenewe n'ikintu nuko wotuka Imana, kuko Imana yitutse ntiyihangana. Rogota ku Mana, kuko Bibiliya iravuga ngo ibyaha byose dukora dushobora kubiharira. Ngo ariko icyaha cyo kurogota kuri mwemwe, icyaha cyo kurogota ku Mana icyo ntigiharira. Imukayo we yarabizi ugati ni warogota ku Mana ni kwihanganira irakwica. Yo baravuga ngo uvuze nk'umugore umwe ngo mu bagore b'ibipfapfa, ntitwohabwa ibyiza gusa mu maboko y'Imana, reka n'ibibi nabyo tubisogongera ko twumviriza. Haleluya, haleluya. Ntiyigera reka Imana ivyo bigiye. Biravuga ngo Yobu ajya ahantu baca umwavu, atangura kwiyaga, yaragwaye ibihute, yafashwe na kanseri, agira ibibyimba. Si byari ibihute bisanzwe, yari kanseri yo mu maraso, araturika ibihute, atangura kwiyagaza neza, birananirwa, afata urujo. Ibibazo muri mu bibazo bikomeye nturazira kugeza uwo yagezeko. Haleluya. Atangura kwiyagaza n'urujo, atabura ubigotabuka. Agize gutyo iyo cyamutangaje kandi bitangaje. Birivuga ngo yari afise abagenzi, njye natanga n'ababwira ikintu cya mbere kizo gutangaza, uzosobanukirwa neza uyu munsi, kubera ko ufise ibyo uha nta n'uwato umugenzi wawe, nta n'uwato inshuti yawe, kubera ko ufise amafaranga, ufise ibintu byose, abantu bose baba inshuti zawe, abantu bazoza kukugendera kubera ko ufise ibyo uha. Haleluya. Ariko ibi bizokwereka ko ari inshuti zawe igihe byose bizoba byagiye usigaye wenyine. Ni uzomeye ko zari inshuti nyanshuti,
birabona Yobu yari afise abagenzi bo ku mutima bakundana batatu. Baraza bamubona ngo bakikura, baramubona bamwegereye, bamara iminsi 7 bumiwe atavuga. Imana tugirire neza, bumiwe. N'uyu munsi ubuzima urimo hari abantu bakumirwa batiyo ujya ni naka, bakumirwa ntawe ukikuvugisha, ntawe ukigutelefona, nta n'akamesaje ukibona. Haleluya, haleluya, nta kintu ukibona. Ariko ugifise ibintu bose baritiza, barabagenzi bawe bose bavuga ko ari mu miryango y'iwanyu. Nawe utabona uwundi wese avuga ko ari mu bisokuruza by'iwanyu kubera ko ufise. Haleluya. Ariko hari n'akantu kaba ku muntu kugira ngo yige, kakakuba kugira ngo wige abantu. Ishuri uragize, diplome urayonse, abantu urabamenye. Imana tugirire neza, Imana tugirire neza. Ariko kubera ko wubatse ku rutare rukomeye, ntacyo bivuze, ntacyo bikubwiye. Biravuga ngo Yobu yari afise abagenzi batatu, umwe yitwa Bildadi, undi yitwa umwe yitwa Bildadi, uwundi akitwa Elifazi. Reka dusome ngaha muri Yobu igice cya 4 kandi turimo turegereza kurangiza. Hari ikintu Imana ishaka gukora ku buzima bwa muri aka kanya. Mwumve amajambo Elifazi yabwiye Yobu umugenzi wiwe ku murongo wa mbere. Mumaze Elifazi nawe tuvuga dusoma usomye ngaho indazama yavuga ngo Elifazi abwira Yobu ko Imana idahana abatacu. Yamubwiye ati icyo gihano cyavuye ku byaha, ibyo byaha byawe byinshi niyo byatumye Imana iguhana umunyabyaha. Ariko batanga Yobu yaramugororotse mu gihugu cy'ubuzi, kandi akabwira Yobu nta muntu yambwishije ibyo kugororoka. Ndetse nasomye igitabo gisobanura amateka, nsanga Yobu ngo yabayeho imbere yuko ba Aburahamu babaho. Yesu abifashe cyane. Yobu ntabwo wigisha amateka y'Imana. Ntabwo bibaza rero ngo kuba warakijijwe niyo mpamvu ukwiye kubaha Imana, kubera ko barakubwirije ubutumwa abantu bizeye Imana atabwigishije. Yobu ngo yabayeho ava ko ba Aburahamu babaho kera cyane, amaze imyaka kugeza ubu imyaka 1000 byinshi. Kandi arababwira Yobu ibintu bya Yobu ntabwo ari umugani, ni ibintu byabaye. Haleluya, ni ibintu byabaye. Aramubwira ngo igituma uri kuraca muri ubwo buzima n'ibyaha wakoze. Reka nakubwire ubwo buzima uri kuracamo ntabwo ari we ibyaha byawe byinshi, oya, kuko hari n'abandi bantu batekanye baguwe neza atari n'abagororotsi, badakijijwe, bafise ibintu byose, bafise amagara meza, badakijijwe, ariko bakaba bafite icyo kurya, bafite amafaranga. Ntabwo kuba umukene ngo byavuye kubera ko uri umunyabyaha, kubera ko urwaye, kubera ko uri umunyabyaha. Satani we yahagurutse kugusaba kugira ngo upime ushyire ku munzane. Haleluya, sebene haleluya. Igikenda bagusa n'ikimwe ni uko uhagarara ku rutare ntuhagarare ku musenyi. Iherezo ry'ubuzima bwawe risoba ryiza gusumba intango y'ubuzima bwawe. Biravuga ngo Yobu amara igihe kirekire ariko araharira n'abo bantu
aremeza ndetse n'umunyabyaha jewe sinacumuye oya ibyo niko ndacamo siperi icyaha byinshi mbere hageze igihe bifata kugira ngo wowe turakuzi wowe wari amaboko y'utagira amaboko wowe wari ibirenge by'utagira ibirenge wagaburira aboro wagaburira abakene none impamvu ubaye muri ubu buzima ni kubera iki ibyaha byawe byinshi hari abantu bamaze iminsi bakubwira ngo ubwo buzima urimo bwavuye ku byaha byinshi wakoze ntibyumvikana ntibishoboka ntibisobanutse n'amasengesho usenga n'iminsi urara urasenga wisonzesha uturuka ku musozi umanuka ugenda ugaruka bakabona ugenda ugaruka bakuvuga amajambo atandukanye ariko reka ndakubwira iherezo ry'ubuzima bwawe riri muri Yobu 42 segene haleluya iherezo ry'ubuzima bwawe riri muri Yobu 42 Biriya ngo Yobu umaheruka agira ahahira n'abo bantu agira igihe batanga guhahira n'Imana aravuga icyo gihe cy'Imana twazanye nayo ibibazo icyatumye n'ibindi bintu Imana iri mu ijuru iravuga ngo uyu mugabo reka ngende amazi Imana iraseruka imbere Yobu Imana yamubwiye ngo Yobu hagarara tuwazanye ngo bazi ibibazo n'utsinda kibazo kimwe ndazakwemera ko nakurenganyije sema haleluya Imana irasa Yobu iramubaza ngo Yobu barira ndishura igihe naremisi nayitereka hejuru y'amazi wowe waruha wabwira inkingi ziyifashe baravuga ngo wapi akubitwa zero tukibazo cyamunanira iramubwira ngo reka nakoze ikindi kibazo basi kigira kabiri niwanyishura ndatsindwa ndazakwemera ko nsinzwe inayi mubite mu buhanga reka nakubwire ibyiza byacamo byose Imana ihora mwizigirwa nohereza urubanza ku Mana urubanza rushiye kuri Satani niwo kwanga Imana si umwasi wawe namba Imana ihora ariyo kwizigirwa n'abantu batoba bizigirwa Imana yacu ihora ariyo kwizigirwa Imana yamubaza ngo mbwirayo mbwira ingene umwiza ijoro n'umurango bibisikanye wonyishura ingene ijoro n'umurango bibisikanye ijoro rikabwira umurango ngwino jewe ndagiye umbwira ingene bitandukanye kujyanye utazi ingene ijoro bibisikanye n'umurango niko utazi ingene ikibazo cyawe kizobisikanye n'igisubizo ibibazo byabo bigiye kubisikanya n'inyishu mu gishingo cy'icyo kibazo wagiye kubiza inyishu kuko wabereye wihanganye kuko wasanze igihe kirekire ukihangana niba ateshutse niba acitse intege hagiye kuba kubisikanya uhumure utekane utuze sema haleluya semeni haleluya Imana yamubaza Yobu ngo Yobu kuri umunyabwenge ukaba uri umuntu akomeye mbarira haleluya mbarira ubushobozi bugumye imvura mu kirere ahantu imvura ibikwa nyereka ububiko bwayo wohambarira haleluya njye nigeze kujya mu ndege ariko nta namwe nigezemo ntagomba kujya imvura hariya mu kirere kure cyane nayo nigezemo rujya ruwe ruba rukorokeraho rubitse kujya utazi ahantu imvura ibitswe niko utazi ahantu igitangaza cyawe kibitswe niko utazi ahantu inyishu yawe ibitswe niko utazi ahantu kwishyura kwawe kunyegejwe haleluya hari abantu inyishu tugiye gukorokera nk'imvura hari abantu ibitangaza bigiye kumanukira nk'imvura mu buryo bw'igiturumbuka ugiye kubona imvura y'igisubizo ikutse hari abantu imvura y'igisubizo igiye gukuba igiye kugaragara yewe utuza bimuteye haleluya yumva imvura ko utabizi igitondo kimwe ukabona imvura irakotse ukabona iraguye utazi ububiko bwayo niko igitangaza cy'Imana kigiye kumanuka mu buryo bwihuse mu buryo utari witeze mu buryo utabubona semeni haleluya sema haleluya iherezo ry'ubuzima bwawe riri muri Yobu 42 Imana yamubaza ibibazo yaramubwira ngo mbwira ubushobozi yamubaza murazi ngona Yobu ati ngo ndayizi ati Imana yavuga ati jya bise ubushobozi bwotuma ndoba nkarobesha ingona igera
igera warizi kakagera kamwe kabagaga kandi Imana agakoresha ikakaromesha ingona. Reka nakubwire hari ibintu bikomakomeye Imana igiye kuroba mu buryo bukomeye kubw'ubuzima bwawe. Wanyumvise neza kubera gukeneye ibintu bito bito, ariko rema ifise ubushobozi bwo kukwega ingona ikayikwegesha imbere akantu gaciye bugufi, akantu k'akanyantege. Ingona cya kintu gikomeye ku buzima bwawe, Imana ifise imbaraga zo kugikwega, zo kukizana kikagushikako mu buryo bw'igitangaza. Imana yacu iriho, Imana yacu irakora, Imana yacu irarema. Semeni haleluya. Ari ibintu Imana igiye kukwegesha imbaraga mu buryo bw'igitangaza. Wibaza impamvu cyagushitseko, wibaza inzira cyaciyemo, wibaza ahantu cyazananye uhabure. Ni mu nzira z'Imana, ni mu nzira z'ishobora byose. Yobu Imana ikubita ibibazo byinshi byose aratsinda. Ukazokenera gutsindanishirizwa n'Imana, uze wemere gutsindwa. Imana umvise, ukazokenera gutsindanishirizwa n'Imana, uze wemere gutsindwa imbere y'Imana. Haleluya. Uze wemere yuko unaniwe. Ni iki cyatumye Mose Imana imukoresha ibikomeye igihe karagwana n'Abamaleki, igihe bwaduza amaboko, idugije amaboko ku rugamba. Abantu bagwanye abasoda nibo babizi. Iyo kuragwana n'umuntu ugashira amaboko hejuru mu mateka ko y'intambara, ushiza sivyo garivye, ushiza amaboko hejuru hasi, urugamba ruba ruheze. Haleluya. Ugakenera gutsindanishizwa n'Imana, shira amaboko hejuru, uraduze urugamba runaniwe, urugamba rurananiye. Imana data watwe bene majambo, Imana yibwiye Mose ngo Mose ntabwo ushoboye ikintu ngiye kugarika kuri umunyantege, urugamba gashobora kuneshwa n'inkomezi zanyu. Uraduza amaboko hejuru gusa wirabire, zamura amaboko hejuru wirabire kugaragaza ko Imana wibwira ngo Mana ndananiwe, ndabizi urugamba ndabahaye wowe. Ni mu rugamba Imana kuri uyu mugoroba iburaje kwitangura ry'ubuzima rishasha. Sema haleluya, semeni haleluya. Buriya mabiri y'abana b'abantu bashobora kubahemukira, bariko Imana yacu ntabwihemuka. Biravuga icyo gihe Yobu bagatangura guhindura isengesho. Amen, amen. Atangura kuyabonja, atangura kuramya Imana, atangura kwishima, aranezerewe, atangura gusenga, atangura gusengera abansi biwe. Iyo wahindura isengesho ugasengera ibyiza bakugiriye nabi, ukavuga neza bakutuze nabi, bizorema igitangaza ku buzima bwawe. Bizorema igitangaza ku buzima bwawe. Batangura kubasengera, biravuga ngo Imana imaze kubaza icyo bibazo, aravuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nari narumvise ibyawe n'amatwi gusa, ngo reka amaso yanjye arakwiboneye. Bari barakumbariye, none ndakwiboneye n'amaso yanjye. Wanasifuza. Ndatangaje ko uyu mugoroba Imana bakubwiye uyibonesha amaso yawe, ukoze k'amaboko. Ubwo ndakubonye cyane n'atumbizo bituka, none ndakubonye wa Mana we. Bageza kuvuga icyo jambo, biravuga ngo Imana imukura ku burushwa bwiwe bwose. Kuri uyu mugoroba hagira abantu Imana ikura k'amarushwa yabo yose. Ntabwo yavuze ko bari Imana bashubizere kubaka n'umukura kayo gatongo, kubaka gukorera igitangaza. Abagutwenza bagatangara, abakubuza nayo bagatangara, abagusuzumye bagatangara. Bibiliya iravuga ngo akivuga iryo jambo Imana yamwibuke, ifata ibintu byose yari yarabuze ibigwiza kabiri. Niwakira kugwirizwa kabiri, niwakira kugwirizwa kabiri. Wewe ubanza kwitangura rikomeye, niwakire kugwirizwa kabiri, niwakire kugwirizwa n'Imana, niwakire amahirwe ya kabiri. Imana nifata ibyo warahomvye ibigwize kabiri. Abagenzi bari barakuvuye ngo nibagwize kabiri, hata abandi b'umumaro batakubyaye batakubesha
ukora. Imana nishira mu kwita mutaba mukeneye. Imana igwiza. Bimuha abandi bakobwa beza n'abahungu beza ngo muri icyo gihugu cyose nta muntu yari afite abakobwa beza n'abakobwa ba Yobu. Wanasifiwe sana. Ujya yakuvuye ko yari mubi igiye kuzana byiza. Ujya gutaye ntiyariwe igiye kuzana ubundi buzima. Ujya guhemukiye ntiyariwe igiye kuzana utazoguhemukira. Igiye kuzana muzosangira byose mu mahoro mu munezero. N'ugira ubwako byakuvuyeko hari ibindi bigiye kuza bigiye kubisikanya n'ibyagiye. Hari abantu muri iki kigoroba ibibazo byabo bigiye kubisikanya n'ibisubizo, bigiye kubisikanya n'inyishu, intambara zigiye kubisikanya n'inkore, amagomba agiye kubisikanya n'amahoro. Asemeni haleluya. Ubona ko wahagaze neza. Uhoraho araza bibi. Uhoraho araza bibi. Itango ryo kubaka ko rirakomeye ryanditswe ko ngo Uhoraho araza bibi. Abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Yakumenye utarabaho, yakumenye utararemwa, yagutoranije kuva kera. Niyo mpamvu intambara zagukubise ntibapfa, niyo mpamvu ibigegezo byagukubise ntibapfa. Icyatumye gusigama nicyo yakugize utaravuka, nicyo yakuremeye utaravuka. Yabona inyumvise umuceri. Haleluya. Reba tuyu mugoroba none ibibazo bisikanye n'ibisubizo. Intebe wicaye kurira ugiye kwicara kandi n'umunezero, ugiye kwicara komera iyo Mana amashyi. Uwagutaye yaraje. Bego abari bataye Yobu bagarukanye amashimwe, bazanye amafeza n'amazahabu, ntibaje bagaragara. Abagutaye ntibazogaruka bagaragara. Hari ikintu bazoza bikoreye, hari ikintu bazoza bazanye, kandi bazogitegekwa n'isumba byose, bazogitegekwa n'Imana. Batangaje ibintu byose byagiye ubusa. Uyu mwaka utararangira ubibonane n'indishyi y'akababaro mu izina rya Yesu. Bizana indishyi y'akababaro mu izina rya Yesu. Bizana indishyi y'akababaro mw'abakobwa mwe, mw'abasore mwe, mw'abana b'Imana mwe. Cyane byose byagiye bizana n'indishyi y'akababaro, bizana n'indishyi y'akababaro, bizana no gushumbushwa, bizana komera iyo Mana amashyi navuze. Baba subiza abantu, ubasubize n'indishyi y'akababaro. N'abari ikintu wabuze ndabitangaje ko uyu mugoroba ku gicaniro cya repentance nizeye Imana nkorera uyu mugoroba. Numva telefone ikumenyesha ko icyaha cyose wayisubije, ikumenyesha ko icyaha cyose cyagarutse, ikumenyesha ko abantu bose bagarutse. Niba utumvise ukatwizera ubuhagurutse ugatera haleluya. Biremeye. Imana yabyemeje, Imana yabyemeje, Imana yabikoze, Imana yabyubatse, Imana yabihinduye n'inyakuri. Semeni haleluya. Itango rirakomeye. Itango ry'ubuzima bwawe rirakomeye. Itango ry'ubuzima bwawe rirakomeye. Ntabwo uzohora uriba, ntabwo uzohora ubabaye, ntabwo uzohora usuzuguritse, ntabwo uzohora utagira ijambo, ntabwo uzohora uvugwa nabi, ntabwo uzohora wangwa, ntabwo uzohora utunga urutoki. Oya, Imana nyine amahoro nyine ubwami igiye guhindura ibintu. Byakoretse mu ibanga bigiye kugaragara ku mugaragaro, bigiye kujya habona. Komera iyo Mana amashyi bidakaba twese. Imana igiye gukoresha abandi bantu utari witeze. Imana igiye gukoresha ibindi bintu utari witeze. Imana igiye gukoresha izindi nzira utari witeze. Imana igiye gukora mu bundi buryo utari witeze. Iyo ndwara ko uyu mugoroba niba nk'iyi nzira yo gukirizwamo icyo kibazo bikibamo umuti, umurimo w'urushinge rugukiza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Abari ko baragira inama zo kukugirira nabi
ndavuze ngo uyu mugoroba nibacanemo mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo uyu mugoroba nibatatane mu izina rya Yesu. Abantu bariko baragira utunama two gukurikira no kukugirira nabi. Ndavuze ngo uyu mugoroba nibacanemo abandi bakurondeye muri sisiteme zabo badushakishe bakubure. Abantu bari barakumanitse icupa bari baragushizemo turarimenye mu izina rya Yesu. Ahantu bakuzukiye Maguruke dusenge Bepazala Nikonsidera Setova Gloria Masia Mandoba Hallelujah Kulia kwawe kwarumvikanye, kulia kwawe kwaraduze gushika imbere y'Imana, kwaraduze gushika imbere y'Imana, gusuzugura kwawe kwaraduze gushika imbere y'Imana. Imana irakwibutsa kwa kundi yibuka Koruneliyo, Imana irakwibutsa kwa kundi yibuka Koruneliyo, ikamubwira ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe bwinshi vyaduze n'ibicibutso imbere y'Imana. Wumva ati tuzamura amaboko imbere y'Imana, tubwire Imana ngo Mana aho byatugoreye nabi banze kutwikiriza imbabazi zawe lando zadeva banze kutwikiriza imbabazi zawe imbere kugira dutembagaje imbere kugira duhondaguye banze kugira Imana ngo ndi umunyabyaha. Senga Imana uyibwire ngo Mana ndegutse imbere yawe, ndegutse imbere yawe, naniwe nihebye ndushe ntakajya ibyiringiro ngirira neza. Jesus izina ryawe niryandika mu gitabo cy'ubugingo k'uyu mugoroba, izina ryawe niryandika mu gitabo cy'ubuzima k'uyu mugoroba. Imana nihinduranya amateka y'ubuzima bwawe, Imana nihinduranya amateka y'ubuzima bwawe. Ubuzima bw'ibyaha wabaye n'igihe kirekire cyo kwidodomba no kuvuga nabi abantu bangiriye nabi. Oya si Imana, oya si Imana yakugiriye nabi. Jesus. Oh, Mana imbabazi zawe, Mana imbabazi zawe. Hallelujah. Oh, mbere ko tugira isengesho ry'iminota mikeya yo gusanga Imana isubire kandi gushinga kuri urwo rutare ihomvagura ibintu byose byaduhagaze imbere. Tubanze dusaba imbabazi Imana. Reka n'ingingo umwe asaba imbabazi, asabira imbabazi ko Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rwema. Utumwita umugororotsi. None rero turaje imbere yawe. Babaziza. Uko yo yaje imbere yawe. Babaziza. Uko yaciye mu byose. Yasoze ariko nzi yuko kwiherezo umwami wanje. Rato zarika. Kandi aravuga ngo kandi kwiherezo umwami wanje azoza. Natwe turagomba kwiherezo rya byose. Kwiherezo rya byose ukore. Herezo y'uyu mwaka amaraso yawe n'amazwe. Ari umuntu wese ariko ariyo bazi kuri Imana ishoboye, bazi kuri Imana itabaho, tuzi kugira neza, bazi kuri Imana ishoboye. Amaraso yawe ateze abantu ko bamanitse amaboko. Hallelujah. Ikimenyetso cyo gutsindwa, ikimenyetso cyo gusaba imbabazi. Reka amaraso yawe aboneke ku muntu wese yitahuye. Amaraso yawe aboneke ku muntu wese Gire neza mwami Yesu. ni wowe ushoboye.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Zamura amaboko yawe utabikera. Nta power. Natangaje itangazo rikubohora, itangazo rigumwitekerezo, itangazo rigubuzima, itangazo rikuzura. Jesus. 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 Malaika amanukanye nawe. Malaika w'Imana amanukanye nawe. Amanukanye n'ikibazo cyawe. Amanukanye n'ikibazo cyawe. Nawe ndamumanukanye n'icyo kibazo cyawe. Niyo ngorane yawe. Jesus. Akira kubohoka, akira gutabarwa, akira kugendererwa n'Imana, akira ubutabazi bw'Imana. Icyo kibazo nikikurekure, iyo mwemwe mu miryango nikurekure, izo karande nizikurekure, ako gasuzuguro nikakurekure, izo ntambara zawe nizikurekure. Urwanye igihe kirekire, uyu mugoroba n'umugoroba wa nyuma. Ndategetse mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ryamamagaye, mu izina ryantoranije, mu izina ry'iyonkorera, ndatangaje uyu mugoroba n'ibihinduke. Aya marira yawe nahindukire irembo, maze igihe kirekire aha hantu, iyi nzira y'igihe kirekire bandobwa, bangwanya, imipfumo yabaye miremire. Hari umuntu Imana itabaye ndabyumva. Hari Imana igiriye neza ndabyumva. Hari umuntu Imana igiriye neza ndabyumva. Hari umuntu Imana itabaye ndabyumva. Hari umuntu Imana ikidutse ndabyumva. Hari umuntu Imana yishuye ndabyumva. Umurozi arakuroga, arishwe mu izina rya Yesu Kristo. Arapfuye mu izina rya Yesu Kristo. Wongera kuzingazinze. Arapfuye. Power. Pokea. Jesus. Imigozi yariyosha amaboko niracitse mu izina. Imigozi yariyosha amaguru yacize mu izina. Tell hallelujah. Ibyo wariye, ibyo wanyoye, ibyo watambutse, ibyo waguteze, ibyo washyize mu nzira yawe, byose turabihongesheje mu izina rya Yesu. Komera iyo Mana amashyi data twese. Tera iyo Mana haleluya. Tera iyo Mana haleluya. Uyu mwaka utararangira, hari umuntu mugiye guhura azohindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana ikugirire neza. Imana ikugirire neza. Imana iguhezagire. Ndavuze ngo Imana iguhezagire. Kugera ku munsi wa Mungu uzoba ufise intahe nshasha. Uyo musonga ntuzoba ukimwumva. Uyo musonga wari ucumita ntuzoba ukimwumva.
ejo mu gitondo uzaba uri muzima mu izina rya Yesu. Imana ibaheze bagire. Imana ibaheze imitima yanyu yifuza byose. Imana ibaheze